kwa muri mu gihugu cy'u Burundi, mwiriwe kwa muri mu gihugu cy'u Buholandi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'u Burundi mu gihugu cy'u Buholandi. Tungi turabahaye ikaze muri ganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige sorte ya mariage burundais. Mu Burundi turafise sorte ya mariage, icya mbere ni mariage coutumière burundais. Nukuvuga ubukwe bwo mu muryango. Kera igihe cy'icami abantu bashaka kurongorana, umuryango warakuronderera umugore mu muryango kanaka, hanyuma ukamukuzanira ukabahuza, hanyuma abavyeyi bagahana agashimwe bishoboka, hanyuma umuhungu agaca ahabwa icyo twita agakunga n'inkoni y'ikigabo. Muri icyo gihe umuryango w'umugabo n'umugore wacumuzanira bizomufasha uyo mugabo bikamuraga inka. Abavyeyi b'umugore n'umugabo nibo baraga abana babo inka zizobatunga mu buzima bwabo n'imirima. Ubwo bwari ubukwe bwa mbere, mu nyuma nibo baca babishikiriza umutware yatwara aho hantu. Hanyuma mariage traditionnelle burundais ya kabiri izanywe n'abakoroni, iyo bayita dote, gukwa utanga amahera. Mu bisanzwe mu kirundi kirazira kugura umuntu, ariko ibyo byazanywe n'abakoroni. Ni ukuvuga umuryango w'umuhungu uje iwawe n'umukobwa, hanyuma ugaca utanga ibyo twita amafaranga y'agashimwe kuko abavyeyi bareze neza umukobwa wabo. Iyo ni mariage ya kabiri traditionnelle y'igikoroni. Aho niho havuse iyindi sorte de mariage, mariage à l'état civil au bien commun. Ni ukuvuga ubukwe buhuza umugabo n'umugore ariko bakaba basangiye itunga. Urumva? Hanyuma haje iyindi mariage, mariage de l'état à l'état au bien séparé. Ubukwe buhuza umugabo n'umugore ariko itunga rikaba ritandukanye. Ni ukuvuga itunga ry'umugore rikaba ari ry'umugore, iry'umugabo rikaba ari ry'umugabo. Iyo ni iyindi mariage dufise ubu muri sentare y'iwacu. Iyindi mariage, mariage par contrat. Iyi mariage par contrat ni ubukwe bukorerwa muri sentare, umugabo n'umugore bumvikana yuko bagiye kubana mu kiringo runaka, ariko baramutse bagize ikibazo itunga ryabo rizoragwa abana babo. Muri icyo gihe itunga rivugikwa gusa ku bana. Umugabo n'umugore baronse ikibazo bose bakugwa muri urwo rugo, cyangwa baruraga sentare, hanyuma sentare ikagumana iryo tunga gushika abana bagejeje imyaka 21. Rero wa Murundi wo wa mujene ni wowe ukwiye gutoramwo ubukwe uzokora mu gihugu cy'u Burundi. Muri ubu bukwe bwa kubu, icya mbere hariho gukora dote. Iyi dote si tradition burundais, ni ibintu by'abakoroni bazanye kuko mu kirundi kizira kugura umugore. Hanyuma mariage à bien commun, ibahuza mwese mugasangira itunga, cyangwa mariage à séparation du bien, cyangwa mariage par contrat. Uze utoremo icyo ushaka, urakoze cyane. Cyangwa uze ukurikize ubukwe bwa kera bw'igihe cyo mu cami, umuhungu niwe bamutorera iwabo cyangwa akitorera, hanyuma abavyeyi bakamusanga yahezagirwa n'abavyeyi. Mariage de l'église, iyi mariage yo mu mashengero mu bisanzwe ntibaho, no muri Bibiliya ntibaho. Ni umuco kama w'abakoroni waje mu Barundi. Muze murabe mwebwe mukora ama mariage muri eglise yuko icyo ntikijanye no mu mategeko y'igihugu. Mariage muri eglise ntirimo. Murakoze cyane mwe mukurikiranye ikiganiro, twatubifurije fyonda subscribe kuri chaîne ya Seguin TV kugira mukurikirane ido nido ivyo tora tubigisha. Murakoze. Thank you very much.